Ndasubiriye kubaha kaze nk'abanywanyi tubana makuru n'ibiganiro bya misi yose tubashikiriza ku munesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Imonesha kuri imwe rudende bashikiriza makuru n'ibiganiro biba byakorewe matohoza. Imonesha kuri kandi bashikiriza amakuru abari ko ravugwa muri politike, mu mutekano, mu nkino n'iperereza ndetse n'ahandi ijya nino mu makungu haba hatandukanye amakuru abari ko aravugwayo. Reka rombaye kaze mu makuru yacu n'amakuru menshi cyane n'amakuru ari buze gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Nyuma yuko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye afashe ingingo yo kohereza abasuda muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo baye gufatikanya n'umugwi witwaje n'umugwi wa Wazalendo ndetse n'igisoda ca leta ya Kongo FARDC na FDLR mu guhangana n'umugwi witwaje ubwanisho wa M23. Byabaye rero ibibazo kuri ubu ngubu perezida wa Kongo atwane Felix Tshisekedi Tshilombo aciye atamuyabiri Evariste Ndayishimiye abajijwe icoba carateye kujana abasuda muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo baturutse mu Burundi. Perezida wa Kongo atwane Felix Tshisekedi Tshilombo asiguye ko ngo yoba perezida Evariste Ndayishimiye yaramuhenze ngo aca amwiba ubutare. Kuri ubu rero ingingo irafashwe. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ari kumwe n'igihangange c'Uburusiya Vladimir Putin bafashe ingingo yuko yoba perezida wa Burundi Evariste Ndayishimiye yoba agira apfungwe yagirizwa ngo kuba ari we ariko aranyuruza ubutare bwo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni ingingo rero ifatiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho ndetse hari habereye inama yahuje perezida w'u Burundi ndetse na perezida wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ndetse na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Yari ingingo rero yarabiraga hamwe ico baciri gutera intambara muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ingingo rero zafashwe hibazwa ico gituma ingabo za Republika Iharanira Intwaro Rusange ingabo za leta y'u Burundi FDNB zitari kuvanwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Izo ngingo rero babajije atwane Felix Tshisekedi Tshilombo ingingo nyamukuru ituma abasoda b'u Burundi batava muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, asiguye ko ngo hoba hari gahunda cyangwa se hari ingingo bagiranye na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye na cyane mu bijanye no gucukura ubutare. Perezida wa Kongo atwara Felix Tshisekedi Tshilombo yagirije perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo ko hoba hari amatoni ashika 100 y'ubutare bwo mu bwoko bw'inzahabu ngo zoba zaravuye muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zikajanwa mu Burundi. Bigavuga ko rero ngo izo nzahabu yazihaye kugira aze aramuha abasoda bamufasha nyene gucungira umutekano muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse no guhangana n'umugwi witwaje ubwanisho wa M23. Ni ingingo rero ifashwe perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye agambaniwe na mugenzi wiwe wa Kongo atwane Felix Tshisekedi Tshilombo. Gusa iyi ngingo yijanye n'ubutare yamye iravugwa ko na cyane n'abarundi bakayigaruka ko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yafashe ingingo yo kohereza abasoda muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nyuma yuko nyene umugwi witwaje intwaro wa M23 utanguje intambara muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse ukanafata n'ibice bitandukanye muri ico gihugu. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaragirijwe n'abanyagihugu ndetse n'abatavuga rumwe n'umutegetsi bwiwe bakamwagiriza Kongo ko iyo bari marajana abasuda muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ku nguvu. Ivyo vyaravuzwe na cyane byanagaragariye mu ngingo zafashwe muri sentare aho baciraga umunyororo w'imyaka 20 abandi bakabafunga ubuzima bwa misi yose. Abo rero bakaba bari abasirikare cyangwa bari banze kujya muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo guhangana mu gutwaje ubwanisho wa M23. Izo ngingo zarafashwe abanyagihugu b'abarundi batangira kwidodomba badonda agatoki leta y'u Burundi irongowe na perezida Evariste Ndayishimiye bakavuga ko ngo yoba arimo arajana abana b'igihugu guhonera muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo atamvo nimwe. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye abajijwe imvo n'imvano cyangwa se icoba kimutera kuba yohereza abasuda muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo guhangana no mu gitwaje ubwanisho wa M23 yaciye asubiza ko
ngiyo yoba yari ingingo yari yafashwe n'ishirahamwe ry'umuryango wa Afrika y'ubuseruko mu kugira ngo ibihugu bigize nyene uyu muryango wa Afrika y'ubuseruko ngo babe bakohereza abasoda muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo guhangana n'umugwi witwaje intwaro wa M23. Iyi ngingo rero mu kuyishurwa bamwishuye bamurere ko baciye bamubaza ico bacaratumye izi ngabo zo bazikiriyo mu gihe abasirikare w'ishiramwe y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko bose bamaze kuvanwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kuri ingingo rero yaciye abura insiguro cyangwa se inyishu yotanga. Babajije Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yaciye avuga ko hoba hari umugambi yari afisanye na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye na cyane mu bijanye no gucukura inzahabu. Avuga ko rero hoba hari amadolari ndetse yoba yarahaye perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye kugira ambandanye muronsa abasoda bagiye guhangana n'umugwi witwaje intwaro wa M23 mu rugamba nyene barimo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bagiye gufasha igisoda ca Kongo FARDC ndetse na Wazalendo n'umugwi wa FDLR. Iyi ngingo rero yaciye itsinda perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu rero ingingo zirafashwe, igihangange Vladimir Putin ndetse na Donald Trump urongora Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafatiye ingingo zikomeye perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ibi kandi biruko mu gihe muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo n'ubundi urugamba rubandanya, umugwi wa M23 urabandanya ufata ibice bitandukanye muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kuri uyu munsi rero amakuru duhawe n'amasoko yacu aravuga ko hoba hari ibice bitandukanye umugwi wa M23 woba wongeye kwigarura ndetse hari n'uduce dutandukanye nka Fizi imigwano yongeye kubura. Reka rero duterere akajisho kubiriko biravugwa n'ubundi ku ntambara cyangwa se ku migwano yazindutse hagati y'umugwi wa M23 ndetse n'igisirikare ca leta ya Kongo FARDC nabo bafatanije guhangana. Biri kuvuga ko rero intambara ikomeje mu misozi myinshi nka Fizi harimo ndetse na Minembwe hagati ya FARDC ishigikiwe na Wazalendo na FDNB ndetse na FDLR. Nk'uko rero amakuru duhabwa n'amasoko yacu abigaruka ko baravuga ko bari hamwe rero aho bariko baratana mu mitwe n'urunani rugizwe na Twirwaneho ndetse na M23 ndetse na Red Tabara ngo bagiye hamwe aho M23 yaje ihabasanga. Indege ya Sokoi iriko irahasuka amabombe. Iyo mirwi rero ikavuga ko iriko irerekeza Kipupu muri Mwenga iri muri Kivu y'ubumanuko. Nayo makuru rero dufise biriko biravugwa nyene muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mwene makuru kuri ko biravugwa ngaha mu Burundi, umukuru w'igihugu cy'u Burundi ahejeje guha umubonano ishirahamwe ry'ubuye ubundi bwoko bw'ubutare mu ntara ya Cibitoke ndetse na Rumonge. Ishirahamwe Fanareke rikorera mu gisata c'ubutare niryo ngo ryahawe umubonano n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa 10 Ntwarante 2025 kugira ngo rimenyeshe ibijanye n'ubutare bwo mu bwoko bwa titane riherutse ngo kubura mu Burundi. Jean Baptiste Ntakirutimana aserukira iryo shirahamwe amenyesha ko ubwo butare ngo iryo shirahamwe ryifuza gucukura bw'ubuwe inyuma y'ubushakashatsi bwakozwe mu ntara za Cibitoke, Ibukinanyana ndetse hamwe no mu ntara ya Rumonge. Nayo makuru rero twari tubafitiye kuri ko biravugwa mu bisata bitandukanye haba muri politike mwipereza ndetse n'ahandi haba mu kibano na cane mu nkuru ziriko ziravugwa mu ntambara yo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Gusa rero kuri aya makuru yo muri Kongo nkuko n'ubundi abahinga babigarukaho ngo barabira hamwe ibibera muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, bamye baradonda gatoki perezida wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ko ariwe agomba gufata mu minwe iki kibazo c'umutekano muke urangwa mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo.
Kuri ingingo rero basaba perezida wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo kuba yakwemera kujya mu biganiro n'umugwi witwaje intwaro wa M23. Gusa perezida wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo iyi ngingo ayamaganira kure, akavuga ko atazokwemera kujya mu biganiro ni umuhari witwaje ibigwanisho, akavuga ko ahubwo azoshaka uburyo yo kwiyegeranya n'abandi banyapolitiki batandukanye bakabandanya bashoza intambara ku mugwi wa M23. Umugwi wa M23 rero kuva mu mpera z'umwaka wa 2021 zakunyira kwadukana ingwano muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo uramaze gufata ibice bitandukanye muri iki gihugu. Ico twobibutsa kandi nuko uyu mugwi wa M23 wamaze kwihuza n'ihuriro rya AFC rirongowe na Corneille Nangaa, na cane cane kuri ubu ngubu ari we arongoye uyu muhari ndetse n'iri huriro. Naho mu barongoye igisirikare harimo Sultani Makenga, naho kandi mu bavugizi bici b'uyu mugwi hakaba harimo Lieutenant Colonel Wiringoma mu bya gisirikare, naho mu bya politiki hakaba harimo Lawrence Kanyuka ari bo bavuganira uyu mugwi twaje intwaro wa M23. Ndeka rero dusozerere amakuru yacu ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kuba agezwe ko makuru, haba amakuru twahawe n'amasoko yacu n'amakuru tuza kugaruka ko mwijoro. Reka rero ntere yambo mwese mudukurikira muri mu mihinga itandukanye gizwe cyacu cy'u Burundi, abari mu bisagara bitandukanye, amazona atandukanye, uducimbiri dutandukanye, intara bitandukanye bigize igihugu cyacu cy'u Burundi, mwese turabahaye yambo. Reka dutere yambo kandi badukurikira bari mu bihugu bibanye nk'u Rwanda, Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Uganda, Tanzania, Mozambique, Zimbabwe ndetse na Malawi n'ahandi ijya nino hatandukanye, n'abadukurikira bari mu bihugu byo hakurya y'amazi manini nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Australia ndetse n'Iburaya, mwese tubahaye yambo. Reka tubutse mu fende sabone na partage kujya muze murabamere kubona amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kuri no murashikanye kuri channel ya Isange TV.